ndasubiye kukuramutsa no kuguha kaze mu mwanya wacu we ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose tuba twagutunganirije. Hari amakuru tugira turabire hamwe ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Amakuru hamwe yadushikira nuko hari ibugwa ry'irengero rya Damascene Bagorikunda. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira nuko muri rusange abiwe bamenyesha ko ngo yavuye mu rugo iwe isaha 2 z'igitondo ejo, avuga ko ngo hari ahantu aca gutora amahera ku isoko kwa Sioni, ariko gushikana n'ubu yabuzwe irengero. Turaza kumenya yoba yinyegeje inyuma y'uwo mugambi w'inyuruzwa ndetse no kubugwa irengero kuyo umunyagihugu Damascene. Mu yandi makuru kandi dufise turaza kurabira hamwe inkuru ziriko ziravugwa cane zirabana n'umutekano. Imbonerakure mu Kirundo zasubiye kwimonogoza, ziriko zirasahura abantu twabo ndetse mu bikorwa vyo gukizura bikaboneka yuko ngo ziba zitwaje ibigwanisho, harimwo ibigwanisho birimwo imihoro ndetse n'inkoho. Amakuru ava mu banyagihugu aratubwira yuko izo mbonerakure zasubiye kwimonogoza kandi ibikorwa vyazo biteye amakenga. Ivyo vyose twabitunganije muri ano makuru. Turaza kandi kuraba izindi nkuru ziriko ziravugwa. Hari umukenyezi yarashwe, yoba bivugwa yuko ngo yoba yarashwe n'umupolisi. Ayo makuru nayo twayatunganije nyene turaza kuyamenya, ariko aravugwa ibi bikaba navyo vyabereye muri Buyenzi, uyo mwigeme yishwe. Amakuru kandi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tukaza kugenda turabira hamwe ingingo imwe ukwayo. Ni menshi yose ndaza kugenda nyagushikiriza nkuko abamenyesha amakuru bacu baba bayaturungikiye. Ndakwibutse ko amakuru tugushikiriza ari inkuru ziba zaranyegejwe, inkuru ziba ziriko zitaravugwa mu butegetsi, ya makuru utazokwigera wumva mu bimenyesha amakuru vya leta, ahubwo ni amakuru aba atohojwe kandi tuba tugira tumenye ibiba biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri wewe utarafyonda subscribe, gira ndagusabe gufyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru mwene nkaya uraje uba mu bambere bayaronka. N'amakuru abatojwe neza kandi amakuru yo kwizera. Mu nkuru zitandukanye mbere yuko tuzitangura, reka mbanze mpekaze wewe wafyonze subscribe, nawe utarayifyonda ngira kano nakaryo keza aho uri buze kuraba kuno mbonesha kuri yacu handitse subscribe canke se sabone, ufyonde ko maze tubandanye kwibanira amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Abari muri igihugu c'u Burundi mwese ndakengurutse, abari mu bihugu vy'ababanyi, abari ku migabane y'amakungu ya kure, mwese nk'abadabaye kaze cane muri ano makuru. Amakuru yacu reka tuyatangurire ku nkuru ziriko ziravugwa cane, inkuru yihuta tugira tubanze turabire hamwe. Akaba ari inkuru ivuye muri Kirundo, aho imisoro y'imbonerakure ngo irara irakizura mw'ijoro ngo kandi igasahura abanyagihugu, nkuko amakuru yo kwizera akorewe amatohoza avyerekana. Amakuru yizewe nuko zino mbonerakure muri rusange zatanguye kwimonogoza muri Kirundo ndetse no gukora ibikorwa vy'ubube gito no kusahura ivy'abanyagihugu vyatanguye kwibonekeza kuva mu kwezi kwa Munyonyo, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito asavye ko imbonerakure zama zirikanuye ndetse ngo zikabandanya ibikorwa vyazo vyo gukizura. Kuri ubu rero muri Kirundo ibintu bikaba vyabaye nabi, abantu bakavuga ko ndetse bishobora no gukurura akarambaraye, bigakwegera akarambaraye abanyagihugu ndetse n'igihugu cose muri rusangi. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, zino mbonerakure ziboneka mu majoro ziriko zirakizura. Iyo misoro y'imbonerakure rero ikaba zaratanguye kwimonogoza mu kwezi kwa Munyonyo. Iyo misoro y'imbonerakure ikaba ngo yaragwije ibikorwa vyo gukizura mw'ijoro mu duce dutandukanye tugize intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bakiyamiriza mabi akorwa n'iyo misore yo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
mu gihe iba iriko irakizura. Abo kandi ngabo badasangiye ivyiyumviro co kimwe n'abaharanira agateka ka zina muntu bo bakavuga ko ngo batinya ko ibintu bishobora kuyangara mu gihugu igihe iyo nyifato y'imbonerakure yoba ibandanije. Nk'uko amakuru hava ngaho urwo rwaruka rw'uyu mugambwe CNDD-FDD ngo ruba rwitwaje ibigwanisho mw'ijoro, ngo kandi ngo barahura ku mugoroba ngo baba rero bitwaje amahiri, imipanga, kandi ngo bamwe muri bo ngo baba bafise n'amapistori, ngo bakongera bakavugana ngo bakoresheje amaradiyo yo gutumatumanako bakizura amakaritsiye yose agize igisagara ca Kirundo. Ivyo bikaba bivugwa n'abavyiboneye nyene. Ngo barongera kandi bakamenyesha ko iyo bahuye n'umuntu ariko ngo ararengana mu ijoro rikuze baramukubita muri rusange rero ngo bakongera bakamwambura ivyo bafise vyose. Ng'akarorero n'umwigisha bambuye umushahara wiwe wose ndetse n'utundi yari yavuye kugura igihe ngo yari avuye mu gisagara ca Kirundo agenda muhira wiwe muri komine Busoni mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo. Nk'uko abanyagihugu kandi babimenyesha, ivyo bikorwa vyose vyo gukizura ngo biba mu makomine yose agize ino ntara. Abo rero ngo badasangiye ivyiyumviro vya politike na cane cane abanywanyi ba CNL co kimwe n'abaharanira agateka ka zina muntu bamenyesha ko batinya ko ibintu bishobora kuyangara, bemeza ko ivyo bikorwa vyo gukizura vyongerejwe mu kwezi kwa Munyonyo, igihe umukuru w'igihugu yahamagarira imbonerakure kongereza amakari igihe yunguruza indwi yahariwe umugwanyi muri CNDD-FDD, aho yasavye yuko ngo imbonerakure zokwama zirikanuye ngo zigacungera umutekano w'igihugu, ariko ivyo ziriko zirakora n'akamaramaza nk'uko amakuru yacu avyerekana. Tuvuye kandi kuri izo mbonerakure, reka turabe iyindi nkuru itari nziza idushikiye muri Buyenzi. Umwigeme yishwe nabi cane, bivugwa ko yoba ngo yishwe n'igipolisi. Amakuru atarashigwa ahabona, ariko ku matohoza yacu ndetse n'ibiriko biravugwa ngo boba ari abapolisi boba binyegeje nyuma y'ubwo bwicanyi. Gusa amakuru ahari yemezwa nuko ngo umwigeme yagandaguriwe ahacururizwa muri rusange, aho yacururizaga. Muri rusange rero bikaba vyabaye kw'ibarabara rya gatandatu inimero 32 aho muri zone Buyenzi komine Mukaza hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abakoze ubwo bwicanyi rero ngo bigize abaje kumushorera imbere yo kumurasa. Amakuru hatwereka ko iryo bara ryabaye nk'igihe cy'isaha 3:30 z'ijoro nk'uko bivugwa n'ababa muri ico gice. Ababibonye bo bavuga ko abakoze ubwo bwicanyi bashitse aho ngaho nyene muri rusange, abashitse aho uyo mwigeme yakorera ngo bigize nk'abakiriya biwe. Umwe muri bo ngo yaciye asokorora inkoho acaramurasa amasase 2, ngo baciye rero ngo bahunga nta n'uwabamenye nk'uko amakuru avyerekana, nk'uko ababibonye nabo nyene babivuga. Gusa hari amakuru avuga yuko ngo abo bantu boba ari abapolisi bari bambaye impuzu zisanzwe, ariko ngo bari bashatse cyangwa se bari bagendereye kugandagura uyo mwigeme. Umwe rero muri bo ngo akaba yaraciye asokorora iyo nkoho nyene acaramurasa. Uwo mwigeme yaciye rero anyarukanwa kw'ivuriro rihegereye, ariko ngo yaciye yitaba Imana nk'uko amakuru yacu avyerekana. Iyo nkuru y'umubabaro kandi ikomeza ivuga ko iyo mwigeme yoba yararashwe n'abo bantu bari baje kumugurira canke se gufa ngaho wakorera, ariko bikavugwa ko ngo hashobora kuba harimwo abapolisi muri abo bamurashe. Abo banyagihugu bo mu Buyenzi bagasaba ko umutekano wakongerezwa muri iyo zone kugira abantu babandanyije kwicwa bakingigwe, ndetse na leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na Ndayishimiye Varisito
yogira ico ikoze kugira abo banyagihugu bakingigwe. Nari nabikubwiye mu ntango zano makuru, hari inkuru yo gutabariza uwitwa Damascene Bagorinkunda. Amakuru atwereka ko abiwe bamenyesha ko yavuye mu rugo iwe ejo isaha 2 z'igitondo, avuga ko ngo hari ahantu aca gutora amahera ku isoko kwa Siyoni. Avuye ngaho rero ngo yaragiye aho akorera mu gisagara ca Bujumbura isaha 5, ngo mu gihe rero ngo ca 8 yaranditse muri groupe ya WhatsApp arimwo ngo ko agiye muri quartier Asiatique igihe c'isaha 10 ngo yaratanze ubundi butumwa kuri WhatsApp. Aho niho rero ngo abiwe ngo bamuherukira kongera kumuca iribona. Ku mugoroba abiwe ngo bararindiriye ko ataha barahebura, niko rero gutangura gutabaza babonye ko telefone ziwe zizimije. Uyu munsi rero ngo bakaba babuze mu busho butandukanye, kandi ngo amatelefone yiwe yagumye azimije. Damascene Bagorikunda yavutse ku wa mbere Gitugutu mu mwaka 1989 ku mutumba wa Taba muri komine Nyabikere mu ntara ya Karusi. Ubu ngubu yaba mu gisagara ca Bujumbura, quartier Gasenyi iri muri komine Ntahangwa. Damascene rero arubatse, akaba n'umuvyeyi w'akana kakiri gatoyi cane. Mu kazi ka misi yose akaba ari umufundi yikorera ibijanye n'ivyo yigiye vya informatique, mbere akaba yakora ibiraka vya maintenance kw'ibanki ya KCB. Yakunda kandi gukorera ahitwa ABCD Building, nk'uko amakuru bitwereka kw'ibarabara Avenue La Mission riri muri gisagara ca Bujumbura. Abiwe bavuga ko ata muntu bazi ngo bari bafitaniye amatati. Kuri ubu rero hakaba hari ugutabariza, kuko bamwe bavuga yuko ngo yoba yanakorewe ubugizi bwa nabi. Hari n'abavuga yuko ngo ashobora kuba yagiriwe nabi n'abo baba bamufashe. Kuri ubu rero hakaba hakiriko harakorwa amatoza kugira hamenyekane icoba cinyegeje inyuma y'ibugwa ry'irengero ry'uyo munyagihugu. Mbere yuko tubandanya n'ayandi makuru ariko aravuga ujya nino, hari iyindi nkuru ivuye muri Kirundo nanone, aho ngo inzara yimonogoje kuva mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu. Ngino komine ya Busoni yo mu ntara ya Kirundo, akaba ari mu buraruko bw'u Burundi, yaratewe n'uruzuba rwinshi. Urwo ruzuba rero rukaba rwarononye cyane imirima y'abanyagihugu baho. Abo banyagihugu bakaba baratewe n'inzara, bagasaba leta nkozi yuko yobagwanako. Musitanteri wa komine Busoni wavuga ko arindiriye imfashanyo itangwa na leta, kuko ngo ikomine yiwe idashoboye gufasha abo bantu. Amazone ya Gisenyi ndetse na Gatare akaba yo muri komine nyene Busoni niyo ageramiwe cane n'inzara gusovya ayandi. Abanyagihugu bamwe bamwe ngo baratanguye kugurisha ibisakazo vy'inzu zabo kugira ngo bashobore kubaho. Abandi ngo bahitamwo guhungira muri Tanzania. Uko nguko niko umwe mu barongoye umutumba avuga, agasaba ko hakenewe imfashanyo yihuta imbere y'iyugagwa ry'imbibe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kubera ikiza ca COVID-19 vyaje vyiyongera ku mishamirano hagati y'ivyo bihugu vyompi. Abarundi bo mu ntara ya Kirundo ngo baraja muri ico gihugu cibanye co mu buraruko, baba rero ngo bagiye mu bikorwa ngo vyo mu mirima bivanye n'igihe cirima, canke se ngo bakaja kumarayo umwanya nk'igihe hateye uruzuba. Igihugu rero akaba biboneka yuko iyo nzara yimonogoje muri ico gice, kuko abanyagihugu batariko barabona ivyo bafungura. Ni mu gihe musitanteri wa komine Busoni yemeza ayo makuru, ariko ngo agasigura ko komine yiwe ata bushobozi ifise bwo gufasha ababikeneye bose. Yamenyesheje ati twarabimenyesheje muri leta,
mbere umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba ariko amenyesha rero imvukira y'intara yacu ngo niwe ijwi ryacu, nk'uko yagiye amenyesha niko uwo musanteri anatomora nk'uko amakuru yo kwizera vyerekana. Leta mvyeyi rero yogira icyo ikoze kugira abo banyagihugu bariko baricwa n'inzara bagire ico baronswa. Namwe mu makuru yariko aravugwa ngaha mu Burundi, amakuru abatojwe neza n'abamenyesha amakuru b'abahinga mu vyo gutoza amakuru utazokwigera uronka ahandi ahariho hose. Nkaba nkingurutse kuri wewe ubana natwe, ushobora kuba utwumviriza uri mu gihugu uri hanze yacu.